Reka ndabaye ikaze bakunzi ba BTV mu mwanya w'amakuru mu Kirundi mu nkundire dure kuri izi ngingo nkuru ziyagize. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yatanguje icese urupapuro rw'inzira rw'ibikorwa by'umugambi yihaye wo kurwanya gufungura nabi na cane ku bana batarakwiza imyaka 5. Umwambaro w'ishure uniforme urazimvye bitewe nuko ico gitambara no mu kukirangura kizimvye. Amakuru saya gusa idonido ni mukanya. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yatanguje icese urupapuro rw'inzira rw'ibikorwa by'umugambi yihaye wo kurwanya indwara ziterwa no gufungura nabi na cane abana batarashikana imyaka 5. Arlette Mugisha. Ivyo birori vyitabiriwe n'abatari bake bo mu ndongozi byo gutanguza icese urupapuro rw'inzira rw'ibikorwa by'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye byo kurwanya indwara zifatiye ku gufungura nabi na cane ku bana batarakwiza imyaka 5 nkuko twabishikirijwe na Jean Bosco Girukwishaka umunyamabanga nshingwabikorwa muri OPDD ngo urwo rupapuro rurimo ibikorwa bikomeye bagiye kurangura mu myaka 3. Muri ivyo rero nyamukuru harimo ibikorwa byo guhimiriza abasanzwe batora amategeko ndetse n'abasanzwe bayiyumvira no kuvuga mu bisata bitandukanye vya leta nka ya migambi amakomine yamashi ashiraho buri mwaka aho turahimiriza ko bo kwibuka ico gisata hanyuma iruhande y'ivyo bikorwa hariho n'ibindi bikorwa bijanye no gushigikira umukenyezi kugira yiteze imbere na cane abakenyezi bari mu buzima mabubayabaye harimo n'ibikorwa ndetse byo guhimiriza kugira abantu bashobore kurondoka ku rugero bisunze ihangiro bihaye ngo barabona neza ko bazobishikako bisunze ubwo rupapuro. Turavye kino gitabo c'inzira kije gushigikira imigambi ya leta isanzwe ihari yo kugira yo gutuza izo ngwara zituruka ku gufungura nabi ndetse no kugwiza umwimbo. Turavye ihangiro twihaye ryo mu myaka 3 turizeye ko tuzobishikako. Uwo mugambi watanguriye kuva igenekerezo rya 20 Gitugutu umwaka wa 2020 nguramaze gutera imbere ku rugero rushimishije. Igiciro c'umwambaro w'ishure uniforme caraduze kuko ico gitambara no mu kukirangura usanga kizimvye. Niki ciza mu gihe aho bukera ku munsi wa mbere umwaka w'ishure ugiye gutangura abadandaza b'umwambaro w'ishure benshi bita uniforme muri rw'ifaransa baridoga ko uyu mwaka vyaduze kuko ibitambara bazishoneshamwo bisigaye bizimvye nkuko twavyiganiwe n'abazidandaza bigatuma n'abazigura baza nabi. Sanze ibitambaro vyaradutse imetero tugura 2000 idashonye tugashonesha rero nuko kuko tugira tufate iyo impuzu y'umwana yiga mu wa mbere na mahera 8,000 hama imana yiga mu wa 4 na mahera 10,000 hama yiga mu wa 6 12,000 aho ni kuri kaki impuzu z'amakurere ajya amapive usanga asanzwe nazo zirukundi. Umwana wa premier muri maternelle ashaka kugira irashaka kugwa 12,000 premier maternelle nkuko nyene zagenda zaduguko. Ariko ngo naho biruko barafise icizere ko bazoboneka kuko bamaze gusohora amanota yerekana abanyeshuri baziga. Bataravuga amanota bakene bashobora kuza bihuse mugabo uko bavuze amanota orientation bigasohoka yabihetse abakiya bashobora kuboneka. Ivyo biruko mu gihe umwaka w'ishure uzotangura ku munsi wa mbere kubiga muri privé nayo amashuri ya leta akazotangura igenekerezo rya 12 Nyakanga uyu mwaka turimwo. Abana 500 bo muri site ya Kiyange ya kabiri ni muri zone Gatumba nibo baronkejwe amakaye n'ishiramwe Worship Again. Ni nkuru ya Khaimo Prosper niyo nkuru.
Ishirahamwe rukurisu ry'ugwaruka Worship Again ryatanze amakaye ku bana 500 bo muri site ya Kiyange ya kabiri iri muri zone Gatumba ya commune Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura. Ku bwanda yizeye David arongoye Worship Again biyumviriye gutanga amakaye aho mu Kiyange ya kabiri kuko ngo ntibari kugenda kure kandi aho ariho hafi y'igisagara ca Bujumbura. Kwera ko dukijijwe turakoresha n'umuco w'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muheri Yerusalemu. Donc duheri wacu. Rero twashimye guhera iwacu hama ikindi gihe tuzotandukira handi mugabo twahereye iwacu. Ndayizeye Ornera umwe mu bavyeyi abana babo baronkejwe amakaye arashima cyane ico gikorwa ca Worship Again. Ndabashimiye cyane kuvyo mwakoze kuko aro benshi bafise ibirara hanze no munzu badashobora kwiyumvira kuri bene data bari hano ariko mwebwe mwavyiyumviriye Imana ibahezagiye. Nawe yamuremye Alexi alongoye site ya Kiyange ya kabiri iruhande yo gushimira Worship Again ahamagarira abandi bagira neza gufasha abo bana bo muri iyo site kugira ngo bige nk'abandi bana. Harabagwiza tungo bafise amera menshi bataragira umutima wo kuza kuturabanga muri site. Ahubwo tubasaba nabo nyene ko bogira umutima w'ikigongwe wo kwiyumvira bakaza kuturabanga muri site kurabona amashuri tariki 12 amashuri azatanguye. Muri ico gikorwa cyo gutanga amakaye Worship Again yari yaherekejwe na Iteka Livia Tiana Miss Burundi wo mu mwaka wa 2021. Mwomenya ko site ya Kiyange ya kabiri irimwe abana biga bangana 1580. Indwara yo mu kigo ni indwara ivugwa kandi igakira kuva ku igenekerezo rya 5 Nyakanga gushika ku igenekerezo rya 5 Gitugutu izovugwa ku buntu mu ntara ya Gitega kuri centre Urumuri. Peniera Kazemwami. Indwara yo mu kigo ni indwara ifata ahanini abakenyezi kandi ivugwa igakira. Muganga Ananinda Cayisaba umuyobozi w'umugambi w'igihugu ujejwe ivyirondoka n'amagara meza aratubwira ahanini abifata. Iyo ndwara kunda gushikira abavyeyi bibarutse bigoranye na cane abibarukira muhira abavyeyi batapimisha imbanyi abavyeyi bateba kugwahi abigeme canke abakenyezi bibaruka batarakwiza imyaka 18 y'amavuko canke bibarutse ubwa mbere abakenyezi bibaruka bamaze kurenza imyaka 35 canke abakenyezi bavyara intahekana. Muganga Yolande Magonyagi avuga ko hari cokorwa kugira bayirinde kuko igwiriye ahanini hano mu gihugu c'u Burundi. Kubera kubishira handi birorosha. Mugamvuga ndi uruhara rw'umuvyeyi ni kirumara. Tuganire utabaciriye agace iyo manga ntayo bazomenya. Jewe nk'umuvyeyi nokora iki kugira umwana wanje ntasame inda akiri muto kugira umwana wanje ntahava agira indwara yo mu kigo. Iyo ndwara yo mu kigo ivurirwa ku mugwa mukuru wa politike kuri centre Urumuri ikazovurwa ku buntu n'abaganga babinonosoye kuva ku igenekerezo rya 5 Nyakanga gushika ku igenekerezo rya 5 Gitugutu uyu mwaka turimwo. Kera uvuze ijambo nabi barakwima umugeni ari naco gituma ijambo ari ngirakamaro mu manza izarizo zose kandi n'urivuga akagenda yagitondeye. Ivyo bivugwa n'umukurambere ntibasharira Adolphe tumukurikira. Ijambo benshi haraho bimvira ngo nibijya binyobwa abandi urubanza ngo nibijya binyobwa nibijya biribwa oya cyane ijambo iyo wabishije iyo bavuze ijambo bahaba ikintu ntihabi ijambo bavyita ngo nta rubanza tuvuye muri kiyoga ndakunyoye ari uwababaye ari rubanza rubi ijambo niryo rimuhoza ijambo ari uwagize neza niryo rimushigikira rimuremesha mu vyagiyemo ntajye uvuga nk'ubugeni. Ijambo rero ni ikintu gihambaye cyane mu rubanza. Tuvuge nk'urubanza rujanye no kubaka kw'abana. Hariho ijambo ubwa mbere ho kumenyekana. Abo bantu baje kunsaba canke je wangiye gusaba. Kuko je ngiye gusaba mba mbere narabajije aho nzoja gusaba hariho. Nkamenya ivyarivyo byose. Umusozi, umuryango wabo, kumva ko ari ahantu ushobora kuja gusaba. Mugabo jewe nsabwa nkenera kumva ijambo
rindemesha. Kera hoho waragenda no gusaba umugeni uvuze ijambo nabi bakamukwima hanyuma ugataha uko n'inka bazanye uje gukwa cyangwa ugire gute iyo nka bakazisubiza inyuma ukagenda kubera iki wavuze ijambo nabi. Reka ndabashimiye mwebwe mwese mwadukurikiranye, shimire na bagenzi banje badufashije gutorokanya ano makuru, shimire n'uwahagarikiye ariwe Harimo Prosper niyo nkuru, shimire n'abari mu buhinga bw'ivyuma badufashije kugira amajwi n'amasanamu bibashikire. Mugire weekend nziza ahiwanyu, mugire aho muba mwubahwe, murakoze.